ngo burya ijya ntambara niyo nasanze mu bafana ugasanga nivyo bindi bibabaza abakorezi bitababaje padiri. Ninde yavuze ivyo? Yabivuze abikuye kuki? Yabivugiye hehe? Ni kiganiro Monday Superstars ni ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 2 ni hano kuri Ndundi TV. Jewe Allen the Rain ndi kumwe na mugenzanje Adijo. Icyo ngusaba no gukora subscribe then ugasharinga. Ariko ikiganiro kirabe ni wagikunda urashira ko like neza uraza gukora commentaire mu bugwa neza. Icyo twokongera ko icyo twogabanya. Icyo twoza turabaronderera kugira ngo tubandanye tunagura ibiganiro bibandanye bimera neza tubaha na cyane cyane ivyo mukunda. Then subscribe ngaruke ndakuyagire ninde ni bande bariko bakora iki hariko havugwa iki ni mu kiganiro Monday Superstars. Ngo intambara ya Satbi na Kirikou bugiye yayisanze mu bafana kandi ngo nta kibata mpamvu byose ni targets yarinde Oscar Fashion abenshi bamuzinga papa Kirikou abicishije mu kiganiro Youth Potentialities kiyaga bimwe ku buzima bishobora guha ijambo ngendegwa ko kugwaruka rwariko rukorokana ico kiganiro yarashoboye kwishura mu gice kigira kabiri ku kibazo cyuko Kirikou akili umuhungu wiwe yoba ari bamwe mu baririmbyi afise imigenderanire atari myiza na cyane kuri bamwe bagiye baravugwa no gufatira inimero ya mbere yavuzwe cyane nibizimana Bubakari Karom Satbi aho ubona yuko n'amazina amwe agenda arakoreshwa ngo afise isano byagiye biravugwa ahagiye hatandukanye kuko twe tugomba kubijisho rya bene gihugu. Bamwe bati Satbi niwe yiyise game changer, uno musi Kirikou niko yitwa, ariko nkakwibutsa yuko no musi Satbi yiyita game controller. Mbega ayo mazina hari ico yuba asasaniyeko? Mbega ivyo bigenda bivugwa hari ico wowe waba warabimenyeko? Ariko Oscar Fashion yagize ati ni bya bindi bibabaza abakorezi bitababaje padiri kandi ngo iyo ntambara yayisanze mu bafana. Ahanini umuntu yanka ubundi iyo muganiriye aramuponda, ariko Satbi ubwiyo turamaze kuganira atani cyo ndamuwagiye akambira ati ujya mwana Kirikou uze umugumi inyuma uze ukomeze kumufasha kuko n'umwana afise impano kandi nomwe atuma umuziki Burundi uryoha ugira kanovera. Turakeneye ba Kirikou benshi ngo none uwo muririmbyi nimba yanka uwundi vyogenda gute? Karatsinda ngo sinivyo gusa imigenderanire ni myiza cyane kuko baraganira niyo baganira neza. Mbega niko nawe ubuvyibaza? Ariko Oscar Fashion yabandanije agira ati bijya nta ngorane abantu bari bakwiye kugira, ahubwo bari bakwiye kuvyakira kuko ni bimwe bituma entertainment iryoha kandi tukibagira n'ivyo hanze. Tugomba gushigikirana na zirya page ziba zihari nuko ziba zishaka yuko zikurikiranwa. Iyo banditse ngo biracika, iyo banditse ngo numuriro, iyo banditse ngo ibigiye bitandukanye bamaranye no kugira ngo bikurikiranwe kandi twibagire ibyo hanze. Ngo nene twama twumvise abaririmbyi baniganye muga tukarondera iyo ntambara tukayibura arabo hanze y'igihugu kandi twebwe tukabidumisha. Mbega nawe ni kubibona? Kuri uwo munsi wa Mungu nyene hari tariki 26 ni Kirikou amaze gupostinga ifoto ashirako Double J nimwe muri caption ivuga neza isaba yuko twabandanya kumushigikira kuko ngo nomwe mu bavandimwe biwe yahawe na Rurema. Mu minota 30 gusa iyo foto ibironse abantu bashirako like bagera ku 1000. Bimwe mu bintu byerekana ikurikiranwa ku murindi kuri uwo muririmbyi canke ku rubuga rw'uwo muririmbyi. Ariko ni na Satbi nyene ubwiwe ahejeje gushirako ifoto mu minota 19 gusa abaronse b'abantu bagira ku 1000 aho yaraherekeje Hotel Brown amusezera amusaba kugaruka kandi mu gihugu ciza. Mbega uno musi abarundi twumve yuko bariko barijukira gushirako like ku ma page byari bitandukanye cyane aho kirasanga kuri Facebook isanzwe ushobora kuronka like as bench, ariko byagera kuri page ugasanga abantu bagira ku 100 baravye ariko ufise like amajana 2 gusa. Vyo byaba ari ivyiteka, ariko urabona yuko ku murindi biriko biragenda bimera neza. Kimwe mu kiganiro nakoze ku Isamirizi hari benshi banyandikiye ubutumwa bagira bati turifuza yuko igihe kimwe hazoho collabo ya Fizzo ya Satbi ndetse na Kirikou, abandi bati turifuza collabo yindi ya Fizzo na Satbi. Ariko imwe muri collabo yasabwe cyane ni iyi collabo y'uwo muririmbyi Kirikou akili ndetse na Satbi. Mbega bobo hari ico byobungura? Mbega bayikoranye hari ico byofasha? Ndakwibutsa yuko ari bamwe mu baririmbyi bafise visibility nini ku mbuga zabo za YouTube, aho ubona ari bamwe mu baririmbyi mu kiringo c'indwi imwe gusa bashobora gushikana abantu bagera ku 100 baravye indirimbo yabo kandi batajabutse. Mbega nawe iyo collabo yohaba yo guhimbara? Akajambo muri commentaire kugira ngo tubandanye tuganira n'inkuru ikurikira. Kuva kuri Kirikou na Satbi ntabwo ari EP, ntabwo ari album. Uwo ni Lolilo bita muzizi wajiwe n'umuririmbyi navugwa yuko afise indirimbo nyinshi gusumba abandi baririmbyi.
Nivyabonetse mu ndirimbo zitanu agira asohore ngo azoba ari kumwe na Miserika, iyindi azoba ari kumwe na Bifesi, iyindi azoba ari kumwe na Vishu. Mu ndirimbo zitanu zose zigira zisohokere rimwe. Ivyo bintu vyimboneka rimwe vyaraduteye amadidane, natwe tugira ico tumubajije Lolilo. Yatwishuye agira ati ivyo bikaba bibaye inyuma yaho yerekaniye yuko afise coming soon Alikiba, Vishu, Miserika, Bifesi hamwe n'indirimbo azoba ari wenyene. Ivyo bintu vyimboneka rimwe vyaraduteye amadidane, natwe tugira ico tumubajije. Lolilo yatubwiye ati benshi baguma basohora amaipi, abandi bagasohora amalbumu ndetse n'amadouble albumu, ngo iyo ni strategy yiwe nshasha nawe azanye, indirimbo zitanu zisohokere rimwe. Mugabo twarabandanije tumubaza mbega izo ndirimbo zizosohoka ku munsi umwe. Yatubwiye ati izo ndirimbo ntizizosohoka ku munsi umwe, nashatse kwereka abafanzi banje yuko indirimbo ziri tayari zose, mugabo imwe imwe izoza irasohokera igihe cayo. Igaruka rya Gaga Blue ngo rikorera himbara benshi cyane bivanye nuko yoza abishizemwe inguvu, ariko ngo nimba agarutse mu gukina ngo yoba arasigara inyuma, kuko ngo abahari canke abahasanze bo ngo ntibicaye kandi ntibariko barafite inata. Ayo namwe amajambo agenda avugwa n'abakunzi bo muziki w'u Burundi canke n'abagiye barumva indirimbo Umwana yakoze ariko Umwana Fabe Love ifise amasanamu ku rubuga rwa YouTube yiwe Gaga Blue. Ariko Gaga Blue we ngo arabishima cyane ukuri karashigikirwa n'abaririmbyi bagenzi we, aho bamwe mu baririmbyi bagiye barashirako link babipartaja ahagiye hatandukanye, abandi bafata ama challenge, aho akavuga ati umuririmbyi nka Fizzo umwe rurangiranwa hano mu gihugu cy'u Burundi, umwe amaze imyaka hano mu gakino ku Burundi kuboneka ariko arakora challenge cyo kimwe n'umuririmbyi we Dramati, ngo ni bimwe mu bintu bitanga inguvu, ngo yobandanya bikora no ku bandi bakiri bato atari Gaga Blue gusa. Ariko Gaga Blue nawe agira ati hari bimwe mu bikorwa byinshi ndiko ndakora kandi byiza, abantu bo mu mwanya gusa, inyuma y'ibibazo nigenda camwo niko ndagaruka. Abanshi barakunda kubona umuntu yahagaritse canke yagize ibibazo runaka, ngujya yishwe na success mu nyuma yibona kari washoboye atawukwiye gusubira mu kibanza ciwe. Ariko Gaga Blue nta numwe atibuka ibibazo yagiye aracamwo, kubura manager kandi ibikorwa byari bigiye gutangura kwinjira mu njyane n'abandi bari bafitaniye ibibazo. Mu nyuma Gaga Blue murabizi yuko yavuye mu gihugu cya Tanzania agaruka mu gisagara cya Bujumbura. Muri kano kanya yakoze indirimbo ari kumwe na Fabe Love. Simbira kuri YouTube channel yiwe uraba indirimbo Umwana, ufyonze muri description uraza kubonamwo inkuru canke indirimbo yiwo muririmbyi Gaga Blue nuwo mwana bavuga uko ameze. Creativity ni yose urashobora kuraba nawe ukihera ijisho. Inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye, niko barundi babivuze. Kuva kuri Kirikou na Satbi ntabwo ari EP, ntabwo ari albumu. Uwo ni Lolilo bita muzizi wa jiwe, n'umuririmbyi anavugwa yuko afise indirimbo nyinshi gusumba abandi baririmbyi. Nivyabonetse mu ndirimbo zitanu agira asohore ngo azoba ari kumwe na Miserika, iyindi azoba ari kumwe na Bifesi, iyindi azoba ari kumwe na Vishu. Mu ndirimbo zitanu zose zigira zisohokere rimwe. Ivyo bintu vyimboneka rimwe vyaraduteye amadidane, natwe tugira ico tumubajije Lolilo. Yatwishuye agira ati ivyo bikaba bibaye inyuma yaho yerekaniye yuko afise coming soon Alikiba, Vishu, Miserika, Bifesi hamwe n'indirimbo azoba ari wenyene. Ivyo bintu vyimboneka rimwe vyaraduteye amadidane, natwe tugira ico tumubajije. Lolilo yatubwiye ati benshi baguma basohora amaipi, abandi bagasohora amalbumu ndetse n'amadouble albumu, ngo iyo ni strategy yiwe nshasha nawe azanye, indirimbo zitanu zisohokere rimwe. Mugabo twarabandanije tumubaza mbega izo ndirimbo zizosohoka ku munsi umwe. Yatubwiye ati izo ndirimbo ntizizosohoka ku munsi umwe, nashatse kwereka abafanzi banje yuko indirimbo ziri tayari zose, mugabo imwe imwe izoza irasohokera igihe cayo. Inyuma y'imyaka 14 urukundo, gushigikirana, kwihanganirana nivyo vyabaranze. Uwo ninde? Ni Vivi Muyomba ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Linah Blanche, bose bakaba ari abaririmbyi badakunda kuboneka cyane ngo ku ndirimbo zabo ngo zivuzwe cyane ngo ku maradiyo, mugabo ibintu by'umuziki w'ikibiriraho
ni igihe kirekire bari barindiriye uwo mugisha urazi ko ngo bitangwa n'Imana ubu vuba baheruka kuronka wa mugisha bamye biteze inyuma y'imyaka 14 ni kibondo cifuzwa na benshi mu ngo na cyane cyane abubakanye kuko abari umugisha w'Imana ivyo iyo nkuru woba wayumvise iyo nkuru yoba yagushikiye aho uri aha muri commentaire ubakeze canke ugire ico babwiye bomi abaririmbyi babiri. Imwe mu ndirimbo igisibije mu gisagara ca Bujumbura igihugu cyose ndetse na Burundi and diaspora aho bari mu mihingo y'isi hose ni indirimbo Yooh Rappy boy ari kumwe na Trey bamwe mu basore bavukana ubona yuko bakoze ikintu gishemeye bariko barafatana munda bariko barakora ivyo shobora guhimbara jewe nawe turiko turakurikirana. Indirimbo Papi Chulo nimwe mu ndirimbo yakoze neza yari ku rubuga rwa Rappy boy canke Rappy Killer. Urabizi neza yuko indirimbo Yooh ari imwe mu ndirimbo yakurikiye bari kumwe ngo umwe wese yarasanzwe akora freestyle bya bindi byo kwikinira maze umwe arabona yundi amubaza ati bro nawe usanzwe uririmba uwundi ati ego cyane mbega nanje uranzi yuko noba ndabikora nk'ivyo ukora uwundi ati ntumbwire maze bahana freestyle abasore babiri bahavura bemerana inyuma yo kwitwa bavukanye bene mugabo umwe abavandimwe. Uno munsi bakoze ico bo kwita umugwi ariko ngo atari umugwi ahubwo ari gukorana hagati yabo babiri. Indirimbo yabo Yooh nimwe mu ndirimbo iri kirazana impact nini cyane. Bombi babiri babicishije mu kiganiro Indundi Hicho gica kwisamiriza imico kama ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu gitegurwa na Indundi Magazine ifatikanije na GLM Entertainment. Rappy boy na Trey bo bati uyu muziki twarawujemwo ariko nta nkomezi nyinshi zihari ku buryo bw'umufuko ariko turifuza gushigikirwa yamara je na Rappy ntituri umugwi ahubwo turi babiri bahisemwe gufashanya vyoshika umwe agakunda Rappy cyangwa agakunda Trey nivyo buza yuko bakorana ariko n'udushimye twese nta kibazo twokorana niko babishikirije mu kiganiro Indundi Hicho ariko bace basaba ababakurikirana kugira bati bodushigikira kandi bakadufata mu mugongo abafise uburyo nabo duterera kuko nitwiteze kwa maramaza kandi ngo bikorwa vyiza navyo biri mu nzira biriko biraza. Tubajije mbega inyuma y'indirimbo Yooh mutegura gukora iki kugira ngo iyindi ndirimbo izofate kurusha iyi canke inganye n'iyi. Bagize bati umutwe wacu nturahagarika kandi inyandiko zacu ntaho ziraja melodies zimeze neza turacyazirondera ahubwo abantu bitege vibe after vibe vibe after vibe. Iki ni kiganiro Monday Superstars. Urakoze cyane Alani kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza y'abasore babiri indirimbo yabo iriko irabica bigacika yo barakwiye gushigikirwa na wewe turagusavye yuko uwo bashigikira reka tugushimire ubandanye ukurikirana ibiganiro byacu bica ngaha tukwifurize amahoro.